dukunda kubona uri kumwe n'abapolisi why tushobora kujyana n'abajya ba bodyguard? Okay, aho duca dusubira inyuma ukaja kuraba umwihwezo w'ico bodyguard bisigura. Bodyguard bisigura iki? Bodyguard justement n'umuntu acungira ubuzima bw'umuntu. None umuntu acungera ubuzima bw'umuntu nta definition irimwo yuko bodyguard ari umuntu acungera ubuzima bw'umuntu ariko aba ari umuganje. Bodyguard naje no kubera bodyguard byashitse sivyo kuko ndinze ndagucungera no ni bodyguard wawe. Rero no kuvuga yuko nta definition nimwe irimwo ngo mu bodyguard bisaba aba ari umuntu w'umugangi. Nta definition nimwe irimwo yuko mu bodyguard aba ari umuntu w'umugabo canke no. Kuna tiri promoter kuri microphone wonda gerageza kubashikiza bishasha hirya nino kugira ngo mashike kumenya byinshi cyane ama uno munsi kwanza na gibiteka na siteka ryo kuhura na MC number 1 aho twatumaze imisi tutamubona mu gihugu cy'u Burundi. So uno munsi twamusanze kuri Buja FM eka tuyagenda kugira ngo tubashe kumenya byinshi ibyo tutarutuzi. Yes MC VIP Fresh. Salama kaka. Salama. Unapendeza sana mzee. Merci. Nizo bintu vyanje. Okay, tuabizi. Hama kaka. Ariyo indimbo kwanza yamifuta everyday misi yose kwenye hiyo ndayumvije numva eba please kapera gatoyi. Wapi mani chena kapera. Please. Chena kapera. Abakunzi ba Sunlook TV babashe kuryoherwa ndetse n'abakunzi ba MC number 1. Erega ndakwereke. Hano ari bose bari hariya inyuma ya kamera. Bari hari inyuma ya kamera. Kutubona abafanzi ba Sunlook n'abafanzi ba MC number 1. Abo bose nyine abafana ba Sunlook n'aba mbo turinze dutanga kapera tuba dutanze show kandi show irifo kwirihigwa. Eske MC number 1 ko tuzi yuko mwebwe mukuru umuziki kugira ngo abakunzi umuziki baryoherwe kuki utoshobora kubaryohera? Abakunzi umuziki urabaryohera urumva me ari umwanya wo kubaryohera urumva nubwo dukora kugira tubaryohere dufite umwanya wo kubaryohera. Eske yajya ama postinga ubwo ntuya postinga kubwafana bingize ivyumviro mu mitwe yabo cyane? Mbo no ndabipostinga kugira ubisomye wese akumva yimukozeko akuremwe inyigisho canke akuremwo mbo atahure canke bibe entertainment bisanzwe kuko siyo amajambo yose umuntu yanditse bibe inyigisho hari nibiba bitwengeje. Ego MC number 1 avuze yuko ibya postinze byose si kuvuga ngo simaka bije mu nyigisho z'abantu ahubwo aba postinze kugira ngo abantu babeho system basi baryoherwe. Ama MC number 1 turazi yuko uri mu diaspora uba mu gihugu cyo muri Amerika. Ni kuki uhitamwe kuza gihe cyose mu gihugu cyawe cy'u Burundi gukorana n'abarindi mu Burundi kandi tuzi yuko ari Tanzania, Uganda, Kenya ndetse n'ibindi bihugu? Igitsuma nuko umwanya utaragera wo kuja muri Kenya, Tanzania, Uganda n'ibindi bihugu vuze. Umwanya nugera tuzojayo nkorane nabo bandi nzoba bivanye n'uburyo nzoba ngeze ku rwego rwo kubakenera. Sinabaza ko muri umwanya ndabakenera. Bivuga yuko MC number 1 ubu nta buryo araro. Man, mvuze gukenera umuntu no kuronka uburyo n'ibintu bibiri bitandukanye. Gukenera iki urashaka kufisa uburyo ariko ikintu utagikeneye none nk'ubu wewe amahera yose uronse ni kuja kugura impuzu hari gihe usanga ufisa uronse amahera ariko atampuzu ukeneye canke ibirato none ucuvuga ngo nta buryo ufise kandi ivyo bintu wo yaguze atavyikeneye uwo mwanya. Oya none MC number 1 igihe kenshi wa wicaye nk'ahantu wiyumvira ati eske nk'ubu ndi muri entertainment niyiye ndirimbo MC number 1 yatumye asoka cyane nike kintu cyatumye MC number 1 America mu bakunzi umuziki indundi? Mbo nta ndirimbo specifically novuga yatumye sohoka kuko zose ziya zose bazi zaratumye nsohoka urumva sino zose ziraryoshe zose zaransohoye zose zimeze neza nuvuga ko ibikorwa just en general arivyo vyatumye nsohoka. Boko cyo kiba twakuye mu bafana b'igihugu mu bafanzi ba MC number 1 babaza ati eske ko twabonye ariyo indimbo twamumenyeko eske iyo ijya yari indimbo yakangaye mu ndimbo ziyasohoye? Si mbo kubera ntazi iyo ndirimbo bavuze bamenyeko sinoca shoka amenya ngo ni yakangaye kiretse nkawe uyimbwiye izina nkaca ntangura guharura ngira igitigiri yoba yarigeze ko niho naca amenya igitigiri cyayo
eske na ndimbo ya kwise hit mu ndimbo zawe zose akenshi okay mu ndimbo zawe wasohoye mu mwaka uheze muri 2020 okay no muri 2019 indimbo sa 2019 ya hitinze hamwe na ubwa undyoherwa niye zose zarahitinze ya MC Namba ari ndimbo imwe principal ndimbo ya hitinze ndetse wanashima icyo gihe ndibuka yahabuze gato kugira ngo uzane award ariko naho byabashe nyine gusubira inyuma gato ariko nawe ucuyumva urinze uvuga yazanye award ni ya ndimo nakoranye na Satubi iyo utavuga uko sinamenya iyo uri kuravuga yariyo kuko zose zarahitinze donc ijya yarageze ku rwego rwiza rushimishije siyo yonyine ariko mugabo yarageze ku rwego rwiza ncenda yibuka yitwa My Only One nayikoranye na Satubi. Okay tukiraho nyene abana abakuze abatama bose mu cyamake bafitiye target muri industry yacu. Target niyo kubaryohera nta kindi kintu gituma dukora umuziki usivye kuryohera abantu nimba utahura umuziki cyari cyo canke entertainment cyari cyo ni ibintu biruhura ubwonko bw'umuntu ni ibintu biruhura umutima w'umuntu ucishije mu majambo muri melody abantu bose bakunda umuziki target rero yacu nk'abaririmbyi ni ukuryohera bajya bakunda ibikorwa byacu yaba umwana mutama ukuze kuryoherwa nico kimwe tu abakunzi b'umuziki ndundi barambagije ati MC Number 1 kuki tigira tubona concert yiwe why atagira concert why adakunze kuryohera abafanzi biwe ali live je nabwiye abafana banje ko ndi different yes hari umuririmbyi arimba umwaka umwe agacitangura gukora amashow hari umuririmbyi arimba indirimbo imwe agacitangura gukora amashow nabwo twese dukorera kuri excuse me ntabwo ariko twese dukorera kuri strategy imwe hano umuririmbyi ashaka kumara gukora album 10 atarakora show ivyo rero byose biva ku myiteguro y'umuririmbyi bikava ku bushake bw'umuririmbyi n'ibintu umuririmbyi ku giti ciwe ashobora kurabira ko akabona ko umwanya w'ico kintu ugeze narigeze kubwira abafana ko turiko turabitegura kugira tubaryohere kuri stage hama urabona nk'ibintu bica bigenda vyivangamwo vy'ingwara nka za corona n'ibiki ivyo navyo birasubiza umuntu inyuma bigatuma imigambi yaramaze kugerako canke yaramaze gupanga gushikako icitangura gusubira inyuma canke gatangura bushasha mugabo muri rusange tuzobaryohera kuko nico gitumye dukora ivyo dukora. MC Number 1 akenshi turazi yuko iyo ugeze mu gihugu cyacu cy'u Burundi tuvuga ati MC Number 1 aje kudua in the big collaboration mbego no musi tutegende mu barindi b'u Burundi uzokorana nabo bo icyo ni kibazo cyiza cyane mugabo ikintu ashaka ndabwire ntimumenyere mu collaboration kuko oya ntimumenyere muri ivyo kuko mfise maze gukora collabo zitatu zonyene nibaza kari nka zitatu muzi izindi nibaza ko mwamutazize ntibivuze rero mfise album zishika kuri zitanu kuva ntanguye umuziki ama singles ni mesh indirimbo ziri solo ni nyinshi rero ntitwashe duharura collabo zitatu maze gukora canke zine ngo cubona ko umenyereye mu collaboration ngo wame witeze ngo buri ko so indirimbo ngo ni collabo oya ivyo nk'umuntu yoba nzi canke ashaka kuntahura uko no mubwira yuko atari cyo cyonyene kingize kuko nk'indimbo naraye nsohoye hari ubundi muri ivyo wayibonye kandi ni hit yes no kuvuga rero no kuvuga uwunyiteze wese anyitege nk'umusolo artist ntabwo ndirimba muri groupe ariko bishitse nkakinira kanovera ko kubaha ndi kumwe n'undi muririmbyi navyo nyene ndabikora ntari biririmo umva ni ikintu abakunzi b'umuziki bamenyere yuko MC Number 1 igihe cyose aje ni collabo okay MC Number 1 turazi yuko amatwa asumira yuko akenshi abakunzi b'umuziki bakunze guca kuri indonyi hariyo imodoka akenshi kunda kuparika hajya eske ijya modoka yo bari kwawe cyanye nyene na majambo y'abantu mbo wewe wiyumvira kare yande bo ndinda kurikiza ibibazo by'abakunzi b'umuziki ndundi babaza bo nibaza ko uwo muntu ashaka kuvuga ku kibazo cy'imodoka
ashobora kubivuga uko abitahura cyane uko avyiyumvira, ivyo ni droit yiwe. Me imodoka kawaida iyo ugiye kuraba ushaka kumenya nyene yo utarize kubaza, uraba nk'umuntu akunda kuyigendesha. Rero uraba nk'umuntu akunda kuyigendesha ucumenya ko ari yiwe canke ubonye asa n'umushoferi, ubwo ngira urashobora kwiyumvira ati uyu muntu n'umushoferi w'ijya modoka. Mugabo urashobora kuraba umuntu ukavuga ati uyu muntu ntabwo asa n'umushoferi, asa na nyene imodoka. None ivyo ntibiragushikira umaze kuraba abantu bagendesha iyo modoka. Okay, bibaho. MC number 1 ikintu gitangaza abakozi b'umuziki indundi. Ni kuki MC number 1 atajana na bodyguard? Ni kuki akunda kujana n'abapolisi? Bodyguard none. Bodyguard okay. Kuri yo dufatiye mu bantu basanzwe. Bon, turazi ko abapolisi ari abantu bacungira igihugu canke abantu basi bacunga security mu bantu basanzwe. Kuki MC number 1 yahisemo kujana n'abapolisi aho kujana n'ababodyguard bajya abantu basanzwe? None umupolisi ntasanzwe. Bo umuntu asanzwe nka jewe canke ntujya. Kuko urazi umupolisi umuntu udashobora no kuvamira uko. Ariko urumva wa bodyguard yego ni bounce kweri umugangi. Nivyo yego. None wewe umva egeza hano kwanza. Wewe ushaka ngendane n'umuntu wewe ushobora kuvamira canke ushaka nyene ngendane n'umuntu wewe utovamira. Ahubwo ikintu tumenyereye dufatiye kubaje barinjwa bakomakomeye nka wewe ba Satb ba Big Farias. Bon, kujya bajana bodyguard gusa n'abantu nyene ubona nyene abagange, ariko ugasanga nyene abantu nyene basanzwe. Ariko gusa we ikintu gitangaje nuko akenshi nawe uvuye hariya mu gihugu ciwawe ubamo dukunda kubona uri kumwe n'abapolisi. Why tushobora kujana n'abajya ba bodyguard? Okay, aho duca dusubira inyuma ukaja kuraba umwihwezo w'ico bodyguard bisigura. Bodyguard bisigura iki? Bodyguard justement n'umuntu acungira ubuzima bw'umuntu. None umuntu acungera ubuzima bw'umuntu nta definition irimwo yuko bodyguard ari umuntu acungera ubuzima bw'umuntu ariko aba ari umugangi. Bodyguard naje no kubera bodyguard byashitse sivyo, kuko ndinze ndagucungera no bandi bodyguard wawe. Rero no kuvuga yuko nta definition nimwe irimwo ngo mu bodyguard bisaba aba ari umuntu w'umugangi. Nta definition nimwe irimwo yuko mu bodyguard aba ari umuntu w'umugabo canke no. Umuntu wese ashobora kugucunga akaba umuraje shinga muri uwo mwanya uvuga ati icyoza canke ikibazo nohura naco uyu muntu yondefanda canke tukadefandana. Uwo n'umuntu abagufashije donc ni nk'ijisho rigira kangahe rirenze kuraje ubufisi. Urumva. So no kuvuga rero ikibazo cyuko aba ari umupolisi canke aba ari umusirikare aba ari umunyagihugu aba ari umugore aba ari umugabo, ico ntikigera kiza mu bintu byo kuvuga ngo uri kumwe n'umubodyguard. Oya. Kubadi tujamusikia MC we. Ngoya kubwira ati hakuna different ya bodyguard au police, kwa sababu unaona bose n'abantu cyo kibazo cyanyu ni je pense que akishinga ya MC number 1 dusozera gato twagomba scapella MC number Davyemira please MC number 1 je abakunzi ba Sanluko n'abakunzi ba MC number 1 ba Wiz Gang. Yes, Wiz Gang. Yes. Akapera nakubwiye namaze kwimana nabwiye ko akapera nahagaritse gutanga akapera muri 2016 gutyo singitanga akapera nzovyugura mu minsi ninsubira gutanga akapera basuzobu wa mbere ndayigura muga muri uyu mwanya bicugaye sinshaka kugwa akapera. Ya bakunzi ba Sanluko TV mai kumwe na TV promoter kuri microphone aho twari kumwe ngaha yari MC number 1 yishiye ku bibazo bimwe naho utamwaje ibibazo byose. Reka kubera ko bafite ibikorwa byinshi katumureka gende. Ciao ciao.